Mwaramutse ejo bundi nakoze video mvuga yuko abarundi n'abanyafrika en general sinavuze gusuzugura en fait tutaprecia bene wacu ugasanga uri nk'umufundi umuelectricien umuki abantu bose bavuga ngo nuze unkorere ku buntu ntibiyumvire yuko nawe ukeneye guhembwa ayo maskills ushobora kuba wayarihiye amafaranga ugira yaronke ineni kese nuwo mwanya mfete umwanya wakoresheje nubwo amaskills yo n'umwanya none nk'ubu umuntu azi kurima cyari gwarimira abantu anyway ironically nza mbona umuntu yandikiye ageze comment ngo nawe nico kimwe uri mwabo birabure gico ndacemera uri mwabo barundi ego mwabo bazayirwa okay sinumuzayirwa narakwandikiye inbox uransuzugura narakwandikiye inbox uransuzugura urumva ariko aranyishuza ko nayandike muri inbox sinamwishura ivyo biratandukanye wewe wansavye service sinakwishura et d'ailleurs ironiquement iyo service yashaka ko namukorera website umva nivya binye nayiko navuga acaza nyagiriza ko ari je meze nkabo kandi kuvuga bamwebwe yavuze ati amahoro mushinga nawe wasemerera sinari nateguye kubisoma nako nimvira ndamwishuye gute kuko kenshi na kenshi iyo yandikiye ikintu nk'iki hage nimvira eske ndamwishuye inyishu imeze gute ndamuhama rususa aje kuvyikorera hage mariko ndimvira iyo nyishu kuko akakazi ko ngwagize ko membegwa anyway iyo message yanguke ngo amahoro mushinga nawe wasemerera twizera ko muguwe neza aho muherereye anko info anyihanganire sinanateguye kuyisoma nari nateguye ko nzomwishura uko ndavyiyumvira jewe kuko ntabwo haraheze ukweza nyandikiye inenekeza igitumye ndabandikira nuko ko ubufasha bwo kunagura canke kuryohora umuhora wa website yagashirame gatoyi kacu kihaye intumbero yo gufasha mu gisata darara cindero biciye ibintu nk'ivyo turifuza gufita urubuga professionnel website irukomeye a powerful non-profit website that drives donations, engages supporters, easy to make online donations, signing up for volunteers opportunity, joining your email list, accessing your services. Urumva ari gusaba umuntu amukore website professionnel, right? Ishobora kwakira ama donations no kuvuga ucushira ko na uburyo bwo kwakira ama donation ba kwakira credit card na security yazo yeah? Engage supporters urumva n'uburyo bwo communication engagement ko ari nko kuzura urababwira intuzeye two way communication hanyuma signing up volunteers no kusinya no kuvuga wakira amadone y'abantu izina ama email umva ni donne na ma database utuza guproteja nibindi ivyo ni website itoroshe gukora en principe website burya iyo yubatse ngezaho sinabisoma vyose website iyo yubatse sikintu ucupasingereza umuntu hariho website burya mona mu maso mweza ngo biroroshe mugabo hajya inyuma muri backend harimo complexité et surtout nko kubaka database nkiyi na security yayo nico kindi abantu batamenya ngibi bintu vyanditse ureko wakira ama donations ninde azi kuyo bayihakinze abantu bakakiya ama credit card y'abantu bariko batanze ama donations ico gihe urumva amafaranga abantu bayibwe haba baraba hackers bariko bararonda ama website ari simple bazi bararonda mu amazina nyene mama donate mu ivyo biba urumva na security ya website ikiba ku gatoki wawe waje yako tech support ikintu nk'iki gisaba support itoroshe cyane hagi uyigira ikabamo akabag cy'akantu kadatomoye ejo umuntu agomba gutanga donation bikanka bahamagara wewe hari gihe umuvolunteer cyangwa gusaninga agiye gusaninga akakora error haniga bari error atari problem ya website umuntu yashizemo password agashiramo amajambo 3 bashaka amajambo 8 ahamagara wewe donc ndakubwira ahi website ni ibintu byinshi cyane uri korakora sikintu umuntu muyicara muri garage ngo ndaje website muzogenda mubaze hamu bworoshe boshobora kwikora ko nako nagenda kikorere mugabo dantureka uyerekanye vya bindi avuga ngo wewe kuri umu IT ngo genda nkore website ku buntu jewe ndiko ndakora mu bintu vya IT mpembwa amadolari atari musi ya 50 ku isaha $50 an hour nukuvuga website nsosa amasaha dufate yo kuyubaka website amasaha yo kuyubaka tuvuze ko amasaha 100 yose ndashizemo mu mwaka nukuvuga ugomba kumpa 50,000 sepa kumpa 50,000 navyo nta muntu kwakira website nta besho kwakira website ku 50,000 ni case mugace isaba na tech support iri ongoing ucuguma ukomeza amabage nta website wubaka ngo uja kuryama website uzura abantu bose bakora muri tech bamwe ariko barakora weza ko abantu muri Google ububatse Google acaje kuryama Google muri kwita abantu uko hagumazamo features nshasha hagumazamo bug mesh
inaneke zishobora kubana mu bintu vya tekinike shobora kuvuga ni wumva ari muri babandi abonye okay wowe uzahita nkora iki kintu ku buntu like why ntabwo ndigera mvuga je ko ni volontaire ushaka kugenda kumbura ukarondera volontaire handi hantu mugabo ufashe umuntu ngo ni volontaire ugashitwa kumwishuza utamuhemvye ico gihe ntibifise sense nubwo ari kuvuga ko ugomba kuma amafaranga ndakwishura ndose umwanya hari abantu barabanyandikira ngo hano muri conference tuzoguha $500 ndiko ndonde nyisho nzomuha ndarindiriye ararindira kumbure muza kanyisho ati mbega message nakwandike barayibonye ko abantu bose baraze ko turi busy haje ama communication menshi ndaga kundi munageze comment ngo mugire ntu mudakontrol haje communication nyinshi zimwe ziragucamo izindi ukabona zihoza kubera atari priorite twebwe dukora muri sense ya priorite ino time is money man time is money ura prioritiza no kwandika no gusoma ni priorite. So ne kuvuga donc nugihe wo umpamagara hamadira mpamagara amafaranga nkaba ndicecekeye ndose ubaye nkabishura nta numaza kumfata uko nta deni ndamufitiye umuntu ufitiye deni ni wa muntu wamaze gusinyanira ico gihe ikiba engagement aho mva mfise ntuzeye devoir yo kumwishura yo kwangaja yo kumuha ivyo namwemereye mugabo kabuzi kutampemba ataki turasinyanira okay ico gihe ntiwitege ko ngenda ndaca kumahwa no kumabuye ngo reka nishure wa muntu okay je musanzwe message menshi ndayasoma menshi ndayishura ayari très simple ayandi mbona cyo gushenga n'abantu nkashenga n'abantu bakaguha inyishu muga nk'ibi bintu iki kintu gisaba kene professional website urondera mu professional ukamwishura amafaranga that how it works niko kwisi bikora mu zanzu nujya gusanga professional thing udafite professional money to buy for that professional thing if you see don't forget to ufite expectations nginzo sinzi yo mwe muzikura twese hari ibintu dukeneye hari amabyo dufise mugabo ntubumenya ngo ni nakazoyampa menye kuzokora utayaronse ukemera ukafite ibihagije so website nico nagenda kubwire ikintu cyo kuvuga ngo no gikora mu masaha 3 ndoye ku kazi ndi muri training ivyo ntibishoboka mugabo naho cyo bari sahi muri minota 3 kiraza kunyishuza mfite kibi suko yabinsavye ibintu naye kumwishura neza yanyiho nkanganirana no mwishuye ndavyibutse mugabe ikintu ko yaceja kwishuza ngo naramusuzuguye sinagusuzuguye ahubwo wewe ni wansuzuguye uri kuravuga ko ndagukorera ibintu ku buntu ikintu kifise valeur umbwiye website nkiyi ngo ndayigukorera sinakwaga musi $6,000 never naho nyende tech support no guca yandi hageze kuri tech support ico nibugiye kuvuga ati ma website nzokwimenza ko nda tech support iwanje in any case donc genda mureke kusuzugurana nico navuze we ntabwo nagusuzuguye gusa nakwishura nca namwishura nti mdude mbafise message igihumbi kuri Facebook email igihumbi WhatsApp YouTube abana muhira umudame akazi n'izindi engagement nujya munsi umuntu agiye kuri eglise n'amasaha make yadakoze urakeneye kuryama urakeneye entertainment n'ibindi vyishi nuko uwundi nawe caraza ari namura ngo none mwebwe mukreya amakonte menshi mudashobora kuyakontrola aho rero uzotakaza abanywanyi umuntu akubajije bisaba kumwishura kwishure kuko hazogera ko ubasaba amajwi nawe warabakengereye agasuzuguro ntubishure poje sinza mu majwi nzobasaba je ntabwo nico cyo yavuga ngo umuntu wanjye je nta eglise mfise nta mugambwe mfise nta politique ndimwo ntimuzontore nigasoma amajwi yagumya sinumva ukuntu sinzi nyamaranyitiranije ubwo ntibanyitiranije je nta mes frères mes sœurs jewe shira information ngaha ubonye igufasha yumviza itagufasha yireke nta majwi nzogusaba nta bonywanyi nzogusaba nta sishaka umuntu umva ko amfitiye ideni ngo nuko yaravye video yiwanje sishaka umuntu bambe ndamufitiye ideni sishaka umuntu umva ko ari karamfasha ngo nuko yaravye video yiwanje nta kintu kuramfasha na kimwe uretse kuraba senda nabimenya umunsi video haravye abantu 5 simenya ngo ni 5 ni 10 ni 60 ndabona ama statistique mugabo novuga ko ari ico bita vanity metrics hari ibintu bita mu cyongereza vanity metrics ni cagitigiri ukibona mugabo atavalero gifise notama aba followers kuri Facebook wewe niba ufite followers 10 ubundi akafita 40 akurushije iki nothing ni just followers right wewe nibugize comment abantu 40 akashako like indi akashako like 60 difference iri nayo ni kitigiri kiri ngaho kidafite valeur nimwe nta valeur ajoute nimwe gifise so cyo kimwe n'ibintu by'ama view umva bavuga nibiki kuri jewe nta valeur ajoute bifise okay amafaranga yo kuri Facebook
umuntu akura muri moro akoze amasaha abiri abakorera amafaranga nokora ukwezi kose kuri Facebook pour dire nta mafaranga umuntu ayikaca kuri Facebook nta banywaye ndiko ndarondera sinumva mu majwi uvuze nzosaba yariyo urayineje umuntu nzosaba icupa ararigumya nta bintu vy'amajwi nzojamo icyo nakimenye so rero nguvuga ngo umuntu uze tuza kumwishura nta ntuze nta contract nta hantu na hamwe niyemeje ko je nzo kwishura umuntu wese nishu edayera hamwe n'abantu dusanga badafite niyo possibility yo gusendinga ama message nagize naje kuyivuta imbona ko zitangiye kuza zirateza induru nta ntuzeye nta obligation office yo kwishura umuntu numwe iyo o contract ntayo office icyo ntavyo narahiye ntavyo niyemeje jewe nishura uko mbonye ndoza umwanya cyangwa ndabishatse nta obligation nimwe irimwo y'abaregale canke morale ou autre chose okay sinumva ko ndikumwe ntimutabura ukuntu izi social media zikora ntabwo ari ubunywanyi ntabwo ari no okay hanyuma ngo mukira amakonde mnashobora kuyakontrola afite ndayakontrola gukontrola ikintu haba kuri social media cyangwa mu buzima nukuvuga uti iki ndagikora kijya ntacyo nakora iki ndacirengagije ugafita diary okay ubufise journal ngaha no musi urabona ko tuba turi uyu munsi mba nanditse ibintu byo gukora no musi biranditse turacana mu gatondo ngaha ibintu nkora ngaha biranditse ntubone ngo ni umukono uri fake mugabo je ndaze kubisoma byo wanje uko niko du control our time ndandika uno musi mu gatondo nkora iki kukandi kuko ndaja kukazinja kwimvira ikishaka kuvuga iki kukazinja gukora iki ko aho nasize ibintu ejo mu gutaha nza kuvuta ndiko ndakora ibi niba bishoboka shitse muhera cyangwa ibi nibi abana bagimeze kuno niko du controller ntuzeye umwanya wacu na activity wacu muri ivyo harimo yuko ntaza ndishura buri muntu wese harimo bamwe ndishura vidama bajya abantu nyere bavuga ngo tubwira ingene twuguruza account ya Facebook muri YouTube noronka abanywanyi gute sepa mbega visa yo muri Dubai no ironka gute ndikurondera passport y'induni fasha ivyo ntavyo nkishura okay ivyo nivyo nkishura kuko dawero birogera so kimwe mu gukontrola social media mu gukontrola your life no guhita mutikije wenda kwikora kiya ntacyo nkora je rose de wa muntu bembeze vy'abarundi ndabimaze kuba nkiri muto je en fait Unumiye kuri mariage mfise assignment narakubwira nti jewe mariage sinzoza unyihangane mfise assignment iri durendi nayo ndakwandika ndayikora end of story ntabwo nza nidodomba ngo nubwo naje ngurabona ngo hari akantu ari gukora no jewe untumiye mu nama nkamenya ko mu nama mvuga amafuti sinza ndabwira nti sorry I have got ndafise ibindi ndiko ndakora ntabwo ntwaza imodoka ngo nkibi binama nyene ngo twama tujamwo ivyo je ntavyo nkora je ndi open ni kuko nyandiko ndakubwiza ukuri je ndi open untumiye mu kintu nta mwanya afite nta mvise nze ko nta kamaro gifise ndashaka kuvuga ko sindakubwira ngo nta kamaro gifise muganda ndakubwira usibye umpreshije ndakubwira mbwira igituma noza muri yo nama ngo santajo so nije ndabakubwira muze mubahiza umwanya w'umuntu ino amfete time is money okay hanyuma skills of course umuntu umwumvise ko afise umwanya umvise ko afise skills uzubahirize okay Edayo nivyo beze muvuga ngo birasanzwe mu bazungu baba bafise abazungu baba YouTuber benshi baba bafise ikintu bita consulting 101 cyangwa akavuga ati ukene ikintu specific ciwawe information sanzwe ishengaho muri comment ntayishuye abandi bazoyija ko bayishure ko base ntuvyishuye ko barakora hanyuma ukeneye kayi wawe jewe je ne sais pas mfise 40 mfise education nini nashaka kuja muri Canada cyangwa nashaka kugura ibi umuramuriha agafata umwanya agakora recherche akandika agakosha ubukorikori hanyuma mugavagira 101 mukavugana ukamuhembe yo saha hanyuma akaguha umurongo ufatamo uhavuga ngo muko muca amafaranga byo navuze abarundi batubahana umwanya n'amasikizi yabo ahazungu ivyo baravyubahiriza ni nayo mpamvu ubona nko muku haraba immigration consultant hari abaloya kuko tuja kugwiburanira nukuzi ko umuro yashoye kugira amaroshesha akakuburana gusumbya abandi kama amafaranga kandi ko hari ibintu havuhomba ni wahomba urubanza abantu baja hanze muri immigration nako bakoresha abantu nonora nabo baje Dubai ko bakoresha aba consultant baje abantu b'amakamera ave n'aba consultant nta kintu bongera kusivye kukufasha kurondera nk'ubwa application ya visa je ndayikora nta muntu igera nsanga ngora visa bo muri make kuri indege mwagenda mukabookinga mukariha commission kubera iki wumva ko jewe no bandi oblige
ariko ni fuwaje nta bantu usaba amafaranga ndamukora ikintu iyo nshoboye ndagikora icyo nashoboye nkacihoza mbwa ndacihojeje ntuze kunyishyuza kiretse umunsi twasinyanye ahantu ati wewe unyemeye kuzakora iki kintu icyo gihe kabisa uzonyishyuze erezo majengira ama promesse makeyi kandi sinya hano hakeyi kugira ngo menye yuko icyo nasinye nagikoze icyo ntasinye ntunyishyuze okay sawa ndarambura inzavuzo byinshi mugira umunsi mwiza bye.